ngwino wihuta uroye jewe njanye umwana kwa muganga vyase ahura kwaje vyase aho ubona twaraye tutaryamye aho ugiye kuratonda umve ntumva nijwi ko ryamaze guhinduka umwana aho yarayerarira yasaraye ubasigaye bashahu yabira nk'igikoko turabe kwashushe ewe reka kumupfukura reka kumupfukura nuze mukama w'ikigongo reka kungorane yaramaze indwi ari mu bitaro byo mu Kibimba hama baratubwiye nyene yuko agwaye ibintu vy'amarmatisme tunyene nka bene ivyo tubwira ko agwaye ibintu vy'amafyigo mutama twamanukanye ku munsi w'ejo kandi ejo twamanukanye kweri atari vyo kuvuga mwene umuntu ubona yuko nyene yagize iki yaremvye akazi papa yarakoze mu gipatiri aho yari umufundi mu gipatiri hama aja mu ishuri ryo kwiga guteka no munsi afise izina riri distinct sinovana izina ry'urusange ni nk'iry'uruhara kuko mu Burundi ntiyazi ko atabakireko turaronka Kaze mukurikirane ikigane Open Mic. Uyu munsi twagendeye umukinyi wa Ninde Hakizimana Deo batazira Kireko canke Sakubu akitswe n'amagara ariko aravurirwa mu bitaro vyakira. Aho twashika kuri ivyo bitaro ntivyakunze ko tuvugisha umugwayi kuko yararemvye, twaciye tuvugana n'umuhungu wiwe Dusabe Nelson Mandela. Ku mazina ya papa na mama nitwa Dusabe Nelson Mandela. Uwo Kireko turiko turavuga ninde muri rusange? Mutama no Murundi. Cenca mbere nationalité yiwe no Murundi. Avuka mu ntara ya Gitega, komine Giheta ya kera, zone Kabanga, umutumba wa Muyange. Anto yavukiye yavuze 1949 numpapa arubatse Kristo kandi yaribarutse nkuko n'abandi bibaruka, yaragiriwe ibakwe sabuzuko n'abuzukuruza ngo Mutama ariko arabona ari mu kubona inzukuru hariho abuzukuruze ico niki inzukuru ari mu kubona inzukuru uko niko ndabona umwuzukuruza wiwe wa mbere ashobora kuba afise imyaka nka 14 umuzukuruza atanguye ikintu ca Ninde Ninde yatanguye 80 na kangahe ari mu bayitanguye urumva ko nawe nyene mu yandi majambo abiri. Kireko kuva ataratangura gukina igikino ca Ninde yarasanzwe akora imyuga ibiri, aribwo umwuga wo kuba umufundi mu bijanye n'inyubako hamwe n'umwuga wo gukinjika ariwo wo guteka. Akazi papa yarakoze mu gipatiri aho yari umufundi mu gipatiri hama aja mu ishuri ryo kwiga guteka hoteli tourisme ego hama haravana gutekera abapatiri naho nyene nyuma yaho mugurumva hari kera ego nta yindi histoire yo arambari. Umufundi yakora iki? Papa burya na ingenieur arayizi inzu arashobora kuguha plante burya rero ikora kuno sano kungena bagize iki urikabibona. Kuva atanga gukina Ninde ntiyasubiye kugira wa mwuga wo guteka cyo kimwe kubaka. Ivyo byose abikora ataraja muri Ninde. Urumva hari dipuma 80 na 70. Mbega Kireko ivy'ingwara byamufashe gute gushikaho aremba? Ingwara yiwe abizi ingwara iza cyane mugagenda buhoro kandi uno munsi ingwara dufise hari ingwara dushaka kuba dufise tukazizanjanjako. Nshatse kuvuga umuntu ashobora kuba yumva nyene amagara atameze neza mugabo uriyo kuja kwa muganga akabandanya avuga ati ngira ngo biraza guhera bya bindi twamenyereye ngo uburuhe ngo
bivugwa n'ubundi tunyene bivanye n'icyo umuntu aba ariko arakora ubundi tunyene nka bene ivyo. Hari abace bibaza yuko ari ubusaza bwoba buriko buratuma agwara. Afise imyaka ingana gute uno munsi turi uno munsi? Bon, kugeza uno munsi papa sinovuga ngo gwa busaza kuko si we wa mbere ashaje. Afise imyaka yavutse no mu 49 yavutse mu 1949 urumva ibyo kurya byo byabiriye umuga ntibisigura ko ashaje kandi urabona yarakidararanga imirya nyene yo kugira iki yo gukina ninde kandi murabona nyene ko uvuga nyene ngo yarashaje. No munsi ari mu bitaro twovuga ko agwaye ingwara iyahe ku muntu ariko aronka. No munsi nimba ari mu bitaro turindira inyishu aba muganga baduha kuko sivyo ko abantu twamaze kwishiramo yuko ingwara yose ari malaria n'umenetse umutwe aca yumva acaza guhiga paracetamol ariko muganga wenyene amaze gufata ibipimo akabona ati ibintu bimeze uku n'uku n'uku wenyene niwe acamenya inyishu atanga. Mwamubonye ku munsi w'ejo yararemvye gute yarameze gute uno munsi ugeranije nuko wabonye no munsi mu gitondo hoho ubona akarusho kari he? Bon, Mutama twamanukanye ku munsi w'ejo kandi ejo twamanukanye kweri atari byo kuvuga mwene umuntu ubona yuko nyene yagize iki yaremvye. Twari abaganga kandi batwitayeho cane baratuba hafi surtout ku bantu baba bajeje ibintu by'amadeplasement yo ku bitaro. Baradufashije cyane kugira ngo Mutama ashobore kunyubakira kwa muganga kuko noneho novuga yuko biri mu karangamutima kabo k'abaganga kugira ngo basove umuntu. Hari ibindi bitaro muba mwari mwaraciye ko imbere yuko mushika kuri ibi bya Kira Hospital? Ego yaramaze indwi ari mu bitaro byo mu Kibimba hama baratubwiye nyene yuko agwaye ibintu by'amarmatisme tunyene nka bene ivyo tubwira ko agwaye ibintu by'amafyigo mugabo sinumva ko ari zo zotuma nyene aremba nk'ukuri aho kuko yari ku miti yayo. Kuva ryari igihe kingana gute? Antuka umuntu kuva igihe ca novuga nti hari haheze indwi avuyeyo. Yego muga yamaze yindwi kuri iyo miti y'amafyigo hari haheze ikiringo kingana gute imyaka ingahe canke amezi angahe? Kuri iyo miti y'amafyigo iyo miti y'amafyigo bayamutoye mu Kibimba urumva bayamutoye mu ndwi iheze. Urumva twebwe vyandi tubonesha amaso ntumenya ngo yaragwaye kuva ryari kumvo z'uko twe tubona nk'abantu muga muganga nawe abona akoresheje igipimo. Umwana wiwe yatwiganiriye uko yakuze abona se wiwe amuvyara akina inkinamico kwisamirizi cyo kimwe no kumbonesha kure. Gusa twebwe ntitwabiha agaciro nk'uko nyene ngira ngo bishobora gusanga nyene ari bya bindi bibavuga bati wambaye ikirezi ntamenya ko cera. Ariko ubundi tunyene gatani isaha ubu niho umuntu ariko arabona yuko aho papa yari kirumara. Sino naho hambere jo nambwiye ko papa ariko kafashe igihugu nivyo mvume ngo ni ireresi cyo mvume ngo ni ninde nyine avuga nti kumbure naho twafana kinani mugabo ubu kumbure ukubona nakakunzwe canke abantu benshi babivuga nogira kubona akamaro kiyo. Hajya nk'ubu unye urumva nimba no munsi ndiko ndabona Mutama utagishobora kuja kuri tere ngo akine niho nk'ubuje cambona igihengeri kiba gihari mu rugo canke mu gikino caninde no mu kibanga mugabo urumva ca yagikina ivya bindi naho usanga ari karakina sinzi ko kuza kubibona kwa bakinyi umupira bakinyi umupira ashaka kuzabumva ngo rya korose na General Cenga ni mugugezeyo ugasanga nurundi rwego. No munsi Mutama musanze karakina avuga ngo bijyana na General bikina aho kibagira yuko harimwo ubuhinga kandi ubuhinga bafisemo burya nabwo atabukubwiye burya biragubwira urindi ubwiga.
niki catumye nawe avuga ati reka nkurikire umwuga wa papa wanje nanje ninde ndamusumirira? No kuvuga hari ukuraga kaba no gutegura kazoza. Sinzi wavuze ngo votre passage reste vivant. No munsi nimba je nka Dusabe arashobora mukina ninde, nuko papa yari yashatse yuko izina ryiwe tazozimangana burundu. Basi napfa muzopfume muvuga muti urya ni wa muhungu wande wa Kireko. Ubwo urumva ko Kireko rigize iki rigarutse ribandanye. Byandi bavuga ngo ngapfa umuntu ntiyapfa izina. Mugabo tunyene nubwo adapfa umuntu adapfa izina apfa umuntu iyo urivuze ushuryumva. Kandi surtout no munsi afise izina riri distinct. Sinovuga ni izina ry'urusange ni nk'iry'uruhara kuko mu Burundi neza ko atabakireko turaronka icyo kizina asa n'ugisangije n'abandi baba bagiyitirira nuko baryumvise kuri we. Burya koko vy'ukuri Kireko yamariye iki igihugu? Mutamu no munsi yatanze impanuro nyinshi ku gihugu, ku bene gihugu Burundi bivanye n'amareresi akina n'ivyo bari karakina kuko bari karahanura ko akurikiranwa n'abantu benshi. Rero no munsi niyo ndamubonye rimwe na rimwe nibuka impanuro niyo tuba tuko turayaga genda dufu kuko no munsi hari abantu uvuga uti nakaburya naho yopfa hari ikintu nzomwibukira ko je papa yankankamiye kankankamira burya hajya burya bavuga ngo yuhirwa amenyo c'est juste ngo yuhirwa amenyo. Ndamenya nti papa burya arinza nkankamira nuko haba ari ikintu ashatse kumbwira kandi ntategeza gufata mineneko. Kirumvikana ntategeza gufata mineneko. Ubundi tunyene bimaze ko bigenda bucyo wonye ari cankebuye ko canikebuka. Abenshi muri ninde bakunze kubona ari karakankamwa kunuko nuko. Abenshi na kenshi ari karakina ku mareresi yo gukunda abagore kunuko nuko oro bakibagira yuko burya si wa bari karikina ahubwo bari kahanura abandi kuko no munsi nimba yitwa Kireko abari kahanura ba Kireko sivyo. No munsi nimba ariko akina yitwa kanaka abari kahanura bajya bitwa kuri yayi. Juste nco gituma iyo umuntu akurikiranye ikintu neza cyane yindi uribonamwo. Nubwo aremvye Kireko haracari icizere ko vuba azokira akamera neza. Umuntu yakwikanye kiganira kuma yumva ko uno munsi ari Kireko canke Sakubu agwariye kurikira hospital kandi aremvye ni cyo cizere twoyenda duhereje umuntu wari wese ariko arumva kino kiganiro ntaci ku mutima yumva ko umutama duciye mu myanya y'intoki. So cizere notanga mutama nuko ubuzima ubunyi buriko baragenda neza. Abaganga bariko baravyitaho bakaba baramwitaho kandi ikintu cya mbere nagomba mbashimira abaganga. Abaganga ndabashimiye cyane gose ko bivanye n'ukungene mbona ko baramwitaho bivanye n'ukungene yaciye. Hari n'abandi bantu nshimira cyane ntanavuga kuko so ashobora kuvuga ugasanga hariho abafashije kugira ngo ashobore kuronka ambulance imukora ruguru gushika ngaha muga tutarinze kuvuga amazina ariko Imana izobahezagira kuko babikoze mu bandi Imana izobahezagira n'abariko badusubiza neza n'abariko badusubiza neza. Kukijanye no kumufasha umuryango wiwe wagize ico bivuga ko ico gufasha biravana no gufasha kuri kwishi. Uno munsi nta muntu arasaba gufasha ngo bimeze kunuko mugabo ari ufisi cyafasha aravuga ati okay we nakawe bizogenda kunuko mende majamba ari nk'umuntu akeneye kumusura. Je numva ko twobanza tukarindira ro kabaganga bakaduhinyisha kuko no munsi ntama rose abantu benshi baza kumusura
aca asubira kuruha cane sigure biti uno musi Mutama akeneye ahantu banza kuruhuka akicara akaruhuka akaba stable akumva ko atuje hama bibaye ngombwa ari umuntu afise umutima naho twoba twaduze ruguru ashobora no kuzomusanga muhira akavuga ati je Mutama yemeze ukuntu kuno ariko naho yoba atagomba kuduga ruguru ushobora kuvuga ati ndasavye rendez-vous bimeze ukuntu kuno kubivanye n'ikiba kimuzanye canke gutyo honye hama bikagenda gutyo zero no kungena Umutama canke umuvyeyi abamerewe sawa abamerewe mubona eta arimo muga sino naho nk'ubu urabona yuko no kuvuga atabishoboye cawumva dufate haje abantu guma baza gucyane byamvaye byo usanga ari kibazo. Reka twifurize Hakizimana Deo Batazira Kireko abandanye kuranirwa mu magara yiwe.